yahoze umumenyereza w'intama mu rugamba Etienne Ndayiragije kuno munsi abarizwa mu mugwi wa polisi yo muri Kenya, polisi FC muri Kenya. Uyu mumenyereza yashitse uyu mugwi uri mu kibanza ca 13 18 ibintu nk'ivyo yari ca 17 ariko ashitse arabaduza atsinda inkino 13 zikurikirana. Uyu mumenyereza rero haraheze mu ndwi heze barashoboye kumwegera Etienne Ndayiragije baregeranya uburyo butandukanye kugira ngo umugwi ushobore kuba uhagaze neza kuko uruno mwanya ubarizwa mu kibanza ca mbere muri Kenya Premier Division kuva ashitse yo ntaratakaza urukino rero bavuze bati ubu rero igipolisi ca Kenya kiremeye yuko ikintu cyose azokenera Etienne Ndayiragije igipolisi ca Kenya kizogitunganya. Kumva yuko akora ko ibintu byiza ntawe bakubivuga ko n'umurundi w'iwacu hari ivyo yadukoreye muri équipe nationale ni ikintu ciza kumva yuko après kuva muri équipe nationale akaja mu mugwi kanaka tubona ko vyitwaramo neza. Ni ikintu ciza ntawe bakubivuga kujya tubura abakinyi bitwara neza hariya. Rero felicitation kuri we kubona yuko ariko yigenza neza nk'ihiganwa rindi kuko yaciye mu higanwa menshi zo muri Tanzania, mu Rwanda, hano mu Burundi, no musaye muri Kenya ariko avyigenzamo neza. Iyo bavuze Etienne Ndayiragije baravuga ati umurundi yitwa gucyanye niwe ari mu kwaya cyambere amazi amamatch 13 adatsindwa. Rero courage kuri kandi felicitation ariko abikora neza. Ni kintu ciza kiki jewe nkitangura kubona umusaruro wiwe ageze ku nkino 10 nasubiye nibuka ikiganiro twigeze gukorana nicaye hariya umbaza ati mbega hamwe mumenyereza tutanga qualification ubona yo kongerwa nimba vyibuka navuze ati yo kongerwa vyovana n'uburyo umumenyereza atsinzwemo kuko burya equipe serukira gihugu sico kimwe na club uko club urabatunganya kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu muramana bitandukanye n'ukuntu umukinyi muhamagara nka Christophe ndayikengurukiye kikima kwinto aba hariya ukamubona aje mukagira imyenyerezo indwi imwe canke zibiri gusa bivuze ngo cyangwa iminsi ibiri none nk'ubunyangaje ariho n'abashikira muri match babizi ko bakora nk'imyimenyerezo rimwe gusa bakaca baja mu kibuga kandi bivanye na karite ubu ufise ntuja kumwirengagiza nk'ubu nka Nyange aje uzi ko akomeye yakinye match nka samedi match ari kuwa kabiri akaca kubwira ati ndiko natunganya ibintu match ni kuwa kane agafata indege aza akagushikira kuwa gatatu urumva ufite urukiro kuwa kane kuwa kane dufate kuwa kabiri agushikira usikina kuwa kane none urumva uyu muntu hari gihe umubwira ati warushe ruku umunsi ugira ko decrassage hama ugire nabandi bakubone ukore ku mupira hama match yikine bo ni kintu ciza mu bisanzwe buriya tugiye kuraba ibiharuro by'uriya mumenyereza ntabwo yari mubi kuri tapive yatanga byiza cyane. Sinzi ko wibuka na wa mu Senegal yahora dutelefona mu bwiza avuga atuko biri kose umumenyereza ni mu muhu mwanya tinu umumenyereza mwiza je ariko kandi kiki twibukanye amaze kuza twarabonye ko equipe nta bya bindi byo kuzibira ni equipe yataka igakina ukabona ko ari bashobora gukombina nk'incuro 200 10 bagatanga amapasi byabaye ibintu byiza. Ivyo bintu ntitwarigeze kubibona mu mugwi serukira gihugu. Rero muri rusangi kuba yagiye muri club araba umwanya munini ayiswiva umwanya muremure nibaza ko byamuhaye akajyo ko gutegura bimuhanizire zirita turiko turabona ejo bundi noneho ahamagaye David Rishu musatirizi wa message ngoze nawe match zibiri amaze gukina buri yujya yamuzanye twese tutamuzi tutazi ko yanamutwara ariko nubundi yarabonye ati uko biri kose reka mamagara uyu musore biriko bivuga ko hariho n'umukinyi nibaza ko nubwo bikiri mu ntwitwa ashobora guhamagara w'umunyegori nawe yamusanze hariya ariko nibiramenyekana neza. Je rero muri rusangi novuga nti
kuri Etienne Ndayiragije rurashobora no kuba urufunguruzo rw'abamenyereza canke abakinyi bo mu Burundi ko biri kose nimba ariko yerekana tara nziza nk'iki turafise abamenyereza nabo nyene bavyitwaramwo neza barahari ni imiryango ariko je mbona ko yugururira abandi bamenyereza canke abakinyi kuri performance wiwe umugwi awukuye mu kibanza ca 17 arashitseyo uno munsi mu nkino ziba zaba nka 13-15 agize iki ashitse mu kibanza ca mbere eske twovuga tuti birashobora gushika umuntu jewe buriya kanka muri national agiye muri equipe ntitwovuga ngo agiye muri championnat ntoyi kuko no munsi muri Kenya na championnat mu Burundi buriya Kenya iriya ntoze ya ico bita première division yo bayihamagara national kwa première division bavuga ko ari national hanyuma deuxième division niyo bita première division niko bimeze byumvikana yuko no munsi première division muri Kenya ugwego iriko ruri hejuru rwego mu Rwanda uko biri kose ruri hejuru rwego mu Burundi ariko rero byumvikana nimba ashobora kure equipe mu hariya hatukura akayiduza no munsi kari mu cicaro ca mbere nkunari mu kibanza ca mbere nuko hari ikintu ciza yakoze bisigura ngo umumenyereza arashobora kwankigwa mu mugwi serukira gihugu ariko mu mugwi muri club bikamukundira nuko bishobora kumukundira muri club muri equipe nationale bikanka nuko bishobora kumwankira muri club muri equipe nationale bikamukundira byose birashoboka tout est possible rero felicitation kuri we kuko arerekanye ko ari umumenyereza asanzwe yarabimenyereye abizi ariko rafasha iyindi migwi rero courage kuri we kandi felicitation kuko ni ikintu ciza ni ariko arigenza neza haravuga muri akajambo ku Burundi twizere yuko bizobana imeze neza twumve atwaye igikombe c'est un honneur pour lui kandi nari namuteze sofa pack muga nubundi baranganitse amvuga ati iyi equipe irakomeye buriya ya police rero je novuga ni kudo chapeau kuri we ariko kandi tumwifurize n'amahirwe masa muri uyu mugwi arimo wa police yo muri Kenya uko biri kose uravye urugendo yagize biragaragara ko tushe kabisa ayifise nk'umumenyereza kujya nyene wabivuze n'abamenyereza benshi tuzi bishobora kwanka muri mu makrebe ariko muri nationale bigakunda nationale bikanka mu makrebe bakaza bakabikora neza rero ivyo nibishika canke krebe bivanye no kuntu yitunganije canke nationale bivanye no kuntu yitunganije ugasanga urabaye mwiza muri krebe wabaye mubi canke krebe canke nationale itunganije nabo ugasanga nawe ubaye mubi utarusanzwe urimo byose birashika n'ivyo